afise umwana mu nda afise n'isengero imubona yumva umenga isengero niryo yonka umwanya munini gusumba kwica deja mu isengero batwigisha ntukice hama wuci ubikora kugira ngo ugume mu isengero ega abantu bazokubona kuri umwigeme mwiza w'akarorero wa wundi yagize mariage ari sugi sawa ariko imbere y'Imana umukorera umuririmbira uza wandika ibicaha umukobwa muri iyo histoire nta na hamwe batubwira yuko afise ubwoba bwo kumva atazomutwara afise ubwoba bw'isengero urumva ivyo vyose uje kubiraba urumva yuko karimwe avuga ati none umuhungu ni igiki kibazo kazantwara umuhungu amaze kubwira deje umuhungu ari ugenda agenda kumubwira ko ufise inda umuntu akura y'inda kubera umuhungu yanyase canke se ico ngaburira umwana abo deja turabakundana kuko tuvuga ati ukwica après urishe ubizi gute ko tasani buzoronga ubizi gute yuko ntuzi n'ingene azobaho uwo mwana deja urakundana deja turakunda kuvuga ko ari amakosa gukura yenda peu importe wowe mukuye ko udafite ivyo mugaburira wowe mukuye ko umuhungu yakwihakanye wowe mukuye ko ko muhira bo kwirukana ivyo turashobora kubitabura gato nubwo ari bibi yumva rero umuntu ayikuyeyo ifise se agira irere mu kubera mu isengero kiraremereye ku buryo nubwo kubera nyuko nuko burya mutayiko mwishira mu kibanza cy'umukobwa nukuvuga n'uwo mukobwa asenga kandi muri korale atera iya mbere aho onye acahagaze kuko umena abantu bamubona erega nico kibazo afise nico kibazo kubera karagigira kirekire cuko umena abantu bamubona akumva ko yokirutisha gukora muri afise ibibazo bibiri imbere afise umwana mu nda afise n'isengero imubona yumva umenga isengero niryo yonka umwanya munini gusumba kwica deja mu isengero batwigisha ntukice hama wuci ubikora kugira ngo ugume mu isengero dezone arasiye kwakura haragiye numva wewe urasenga usenga kugira usenge ubwirizwa ry'Imana nawe mabwiriza tukwiye kubahiriza harimo ntukice wowe urabikoze kugira ngo umusengero gumuboneko ega abantu bazokubona kuri umwigeme mwiza w'akarorero wa wundi yagize mariage ari sugi sawa ariko imbere y'Imana umukorera umuririmbira uza wandika ibicaha ibyo family hello ka telefone karamugoye cugaruka ni 69 ubusa 75 ubusa 75 niwandika ubutumwa bwa bugufi canke wakure twe turahari hama utubwire nawe ko nyene uvyumva miriwe nama Desire mu rugazi mumeze neza namaro cyane kabisa ndamukiriza Greta amaro Greta umeze neza Desire namaro cyane yego nadukurikiranye umukobwa natahure ko umuti w'icyaha ari gukora ikindi cyaha murakoze nimba atatinye bwa mbere gukora icyaha akabigwamo kubivura se kongera gukora ikindi nimba ari umuntu asenga by'ukuri nareka ahubwo azosaba imbabazi ku cyaha yakoze kuko n'ubundi nakora icyo oya azaba agwije bibiri umuhungu nta kosa afise umuhungu ikosa yarifise ariko ikosa aragendera kuko arifuza gutwara umukobwa yakora iryo kosa ahubwo iciza aragiye aravuga ati umuhungu aremera umuhungu sawa aremera yuko yakoze amakosa ariko nashaka ko yagira abiri yavyemeye ko vyabaye agira rongore umukobwa yakoreye iryo kosa wewe imbere n'Imana nawe yose ikigo mu Imana y'umubabare umukobwa nawe afise ikibazo nawe umuhungu ni iki kinyemeza ko azontwara nina ivyara kuki utovyibaza nimba nato gutwara si wowe n'umwana ufise mu nda wowe uriko icasi umunyagira ko ica umuhungu niyo agumye bazosigara aribaza gatwa irefe nayo allo
allo aciye agenda ariko umukobwa muri iyo histoire nta na hamwe batubwira yuko afite ubwoba bwo kumva umuhungu atazamutwara afite ubwoba bw'isengero urumva ibyo byose uje kubiraba urumva yuko karimo aravuga ati none umuhungu ni iki kibazo ko atantwara umuhungu yamaze kubikubwira deje umuhungu ari ugenda agenda ukimubwira ko ufise inda umuhungu ari ugenda agenda ukimubwira ati ndatwite mfise imbanyi umuhungu ari ugenda aba yagiye umuhungu yahagumye turazi ko dukundana urazi ko tuko turategura mariage dutekane tubandanye urubanza umwana niyavuka tuzomurera uyu muhungu yogenda gute kweri ari uganda aba yaragiye none nta kibazo c'umuhungu afise ikibazo c'isengero iriwe vumalo mwiriwe turakomeye turagana ndatwakuye ari he aniseti kumusaga icigwa c'uno musi mwacumvise yego mukivuga kiki aniseti mwashobora kwegera agatelefone kanyu yego nko ku ruhande rwanjye nyine bisa nk'umukunzi kumva ko afite igitekerezo cyo gukorora inda none atekereza akabinota mbaza akanamuhera ati yego mbaza akanamuhera kuko ubwa mbere uwo muntu ntaba ari mu gihe ukamuheba kandi agufitiye umwana agira mukureyo kumfitiye umwana ndabyemera kandi nokwemera ko n'uwo mwana mubyarira kuko ubwa mbere umwana ni inzabere y'Imana que importe quelle condition iyo mibonano mpuzabitsina yakozwe umwana atari umwana kandi atari Imana kuko abenshi baratimura ariko bakazima responsabilité umwana akavuka ko uwo namushyize mu rugo wa wundi nkosha kuranya bigashika nko bukamukubita imbere kuvuga ariko niba nyene abuciye nemeza ko adasenga kandi akenera niba nyine ko kwica ari icyaha numva nenga ntiyera neza kubera ko uwo muhungu yogerageza akamuhanura uko bishoboka kose ama byasinye nakamuheba urakoze cyane vraiment kuko nyine nta yindi solution ko umuntu arinde yumvira kwica uwo muntu aba arenze cyane urakoze cyane muri make no bivuga pe ni ukuvuga uvuga ati nayibyare hama amutware yaravyaye halo uvuga ati namuvyare ariko amutware yarayivyaye allo agatelefone kawe karagwaye tukumva allo cyangwa Somalia ngira n'amahezo karamugora ariko ntaco baza kutsubira kutwakura ariko wumva ari navuze ati nuvuga nk'ejo nca niruka igana ivyo ariko je ndakeneye ko habaho umukobwa atwakura nta n'umwe nukuri kuko twakura abahungu urazi ikintu kimwe jewe ndi umukobwa ziko amasituasiyo nk'ayo c'est facile kubumva mw'ibarabara umuntu akura yinda kubera umuhungu yanyase canke sifisi icunga burira umwana abo deja turabakundana kuko tuvuga ati ni ukwica après urishe ubizi gute ko tasani buzoronka ubizi gute yuko ntuzi n'ingene azobaho uwo mwana deja urakundana deja turakunda kuvuga ko ari amakosa gukura yinda peu importe wowe mukuye kubera udafite ivyo mugaburira wowe mukuye kubera umuhungu yakwihakanye wowe mukuye kubera uzi ko muhira bokwirukana ivyo turashobora kubitabura gato nubwo ari bibi yumva rero umuntu ayikuyeyo ifise se agira yirere ni ukubera mw'isengero aya nukuri mbega mw'isengero wiga iki mw'isengero bakwigisha iki bakwigisha urukundo bakakwigisha kubaha Imana bakakwigisha Anisa yavuze ati numva nubwo bakunda namurongoye
bava ngibindi bintu munsi urumva kubera ko nivyo kubera ko umugore nk'uyo yongera akora ibintu kugira ashimisha abo hanze ntashimisha umugabo wiwe elle est très dangereuse kubera ko yokama nkorera ibintu bidashobotse kugira ashimisha abantu bo hanze jewe ntanyumviritse sinzi ko ico kintu gitahura sindabatahura aho hantu wowe rero uti mw'isengero sha jevem genda situation iragoye nuko ego usanga bishikira bake kandi ntibanabivuge gato twitaho ngenda bafema lo amahoro mwiriwe ngerageje kumviriza icyo kiyago ikibazo cy'uwo muntu cyambere umukobwa mumaze mumutahure kwanza hama umuhungu nawe by'ukuri nimba azi koko yuko yemera umukobwa kandi bariko barategura mariage nakoreshe ingufu zose zishoboka ate mu mezi atatu indahevyo biraboneka atware ikibazo rero ni umukobwa nawe acagira avuga ati ni igiki kinyemeza ko abahungu ba kino gihe ndabazi ndayivyaye ko azontwara ko aca yitwarira ubundi akavuga yaratse mariage biri wabo natewe ntacu nemera ko umukobwa umuhungu kamwemeza yuko amufise ko mariya abagomba bariko bategura mariage nako bushoboka kuri iyo mariya umezi atanu ndahise biraboneka ku rwego rusangisha hama mutware oya biragoye mu mezi atanu gutegura ubugeni mu mezi atatu avuze atatu kubera inda y'amezi atanu nidakiboneka inda yo y'ishusho ikiboneka akazo gatoyi ndashimwe wacu ko amaboko ari cyane bishikireko iminsi ne acabyara yego none ibyo ntibyabaye niba naho umukobwa nawe avuga ati ntibikenewe yuko amutwara umuhungu niba nawe azi yuko ari mukuru agende yegere abapasiteri bo muri iryo shengero ry'umukobwa arabyitwa ari mugari iyo nda ntiyiveyo ariko ni ukuvuga bavuga ati inda ntiveyo gusa byemere yuko azomutwara nimba yemera ko azomutwara mugabo byita nawe kugira ngo nawe amukingire amaso y'abantu ko wumva mugabo bariko barayitegura ayitegure mugabo bare azobyarire muhira w'umuhungu nimba afite aho ko umukobwa avuga ati no kuyikurayo naco genda yege wa pastori biwe cyane umuryango kugira iyi bakingire uwo mwana kuko ntibazi ko azopfaho cyo mugabo murakoze cyane aho hantu ni ikibone navuze bwa mbere ntibanyarutse mariage kubera ko kamaze kuba kabaye umva twahagaze cyane kuvugira umuhungu akatuvugira umukobwa nawe umuhungu nanyarutse mariage kubera ko umuhungu azavuga ati namweretse ibintu byose bishoboka namweretse ko dushobora kugira mariage kare kubwira byarire muhira bafuma bamuvuga ari mu rugo hama kandi namwemereye yuko ayivyara twagize mariage tutarayigira jewe ndayemera umukobwa yanse ibyo bintu byose nukuri nabivuze n'umuntu akobwa nkagira yikureyo naro ubona ko ari umuntu ataco azoronka nk'umwana uramuhanura ibiki bigoye unabona ubuzima jewe sinshobora kuvyemera ivyo bintu kubera ngo ushaka kunezereza abantu mw'isengero nagira unezereza imana oya reka iriwe FM alo mwiriwe the zone cyiyumviro cawe kirubashwe cane gitangiye papa wanje urajya cyumviro je nayitamba mba ngeze hagati nariyeze kuvuga ati umukobwa uraziga kigico kuba ivyo bintu arashobora kuvuga ati ngo muri korale wobimenye uhagiye kuyikoroza bikamumerera nabi ntibobimenya bitamumereye nabi naho ko hariho abo zitamerera nabi reka ahubwo nico kintu aho no gusenya ntabwo ushobora no kujya gusenya urakoze ukuri azoyikureyo atarabi yacu ntatosire mu isengero azoyikureyo mw'isengero ntabwo ushobora no gusenya
murakoze cyane Dezone. agenda abanza yihane nk'umwaka wose kuko ahantu uma ugira umukristo uja mu isengero muga icyaha yigushikiye ukaca wongera mu kindi cyaha tukwica oya tukino n'ikinawa. Murakoze cyane. aho mugenzi wacu asha umudemu akabona agumya birandira amutorokeye mwana yigire agende none wumva umuntu adora ibyo bitwarabeshera twega abahungu ngo dushakiro urumva umuhungu ko yabyakeye neza yego ubwo umukobwa ukabona nawe ibyo bintu yaciye avuga ashigiye ntegezwa kuyikura niba abakobwa bashatangwa kuvuga ngo dushakwiruka yarirutse yarahagumye yaratekereje kandi yarabyemeye muga naho umukobwa ngo ndayikurayo ese n'umuhungu abivuze ngo tuyikure ngo cena korale niyo bimenya n'umwirana no kuvuga famiye ngo korale ivyo kintu n'ikinabaho ashatekereze yanze yumvirize ikintu umujama aje kumushaka umurongo. Murakoze cyane. Abona byase ahebera urumva navyo bavuga ndagusenga reka no kwigora ndagusenga yego aho azi ko batagiye kumujya azo muitana yitane wenyene yaheze. Merci beaucoup Dezone. Wamba no cyuta ko umwana n'umuntu yoza kwitikira avuga ngatinya ko korale umenya ko yadafamiye na famille no ntuva yuko ayitinya avuga ati ndagashaje avuga famille usanga ari umwana wa pastor umwe ukungoma erega yana umwana wa pastor ibyo bintu usanga yabikoze muga akabyemanga akarindira ibintu bikajya ku murongo nayo ikura bindi nyene bazi ikintu cyari mu kinyegetse yego kikahita kumugaragara natekane atuze abigira umugenzi wewe ni ukuvuga ayivyare nubwo mariage itaraba umujama aramukunda urumva bamukunda byawe amwiteho original yego abana byo uvuga ngo agomba ikoro ayikuyeyo nawe umutipa wa yamutotse urakoze cyane mushiremo umutemu wanjye mushiremo isezerano ariko aratwumviriza twamutama hariya mu kanya ndamushyirira mwuvuyemo ntubizi none yuko uri umuntu wanje Dezone yagiye hari ikintu niyumvire ko Dezone yumvire nk'ubu ayikuyeyo ikaca agira amakomplikasiyo agira ikibazo mu isengero agaca babimenya warasamba urasamenta urayikurayo urumva ahubwo rero yopfa yibabariye yo nicuza n'igituma yabikoze deja yabikoze kugira mu isengero bigume bimeze neza gume bamubona neza none ikintu kumerera nabi ku buryo abantu bose bimenya ati wese ko nakarya agwaye gashabuye ntihabaye ikiyara kuyirinda byagenze uko nuko ego neza ubundi uri ku murongo wa telefoni Rebe FM alo umeze neza Alexandre natwe turi muri ndamukiriza Kreta yiriwe mukabondo ni sawa muko muratwumva neza yego Alexandre bivuze ko iki uhanuye ko umuvuga cyangwa umuhungu bikagora aha urabona anakorana n'umukobwa ujya mu mucyo cyangwa bose donke barinze bafatira nzira yo kuba bakoze umwanya bakaryamana kandi ko bari ko bategura mariage ni ukuvuga bari donke abantu ubundi bari babonanye ibintu bari batumvikanye ahubwo nuko bari kubategura mariage
Yese kumusengera ahubwo umuhungu natwara umukobwa w'abandi kandi nawe ariko arategura mariage ga Alexandre rega ntiyoca ashoka amutwara kuvuga umuhungu amubwira ati we yivyare nzogutwara umwana yaravutse nyine yarabonetse yegeye imbere gatoya ngano ari akandi kantu kahari namwe kunywa umukobwa navuga ngo imbanga safikoramo ngo umuntu urusengero barindira bisare mbega aho bariko bategura mariage byabo bari mu myiteguro no kuvuga urumva yuko iyo mariage ashobora kuba yabifise nk'umuci mu mwaka uza n'ubwo ko ibintu byo mu mezi nk'atandatu inda yoba yamaze no kuvuka mbere yari umukobwa nk'asore yiya inda iseri nyinshi cyane ni ukuvuga avyihoze hama ayivyare hama azomutwara umwana yegeye imbere yari ushobora ko igenda cyane ko azomwara ariko kinjena bafataga nk'agere nabwira umuhungu tukajya kwandikwa muri etat civile baca bibanira bagaca bibanira naho batoba abantu yumva bamaze kuba umugore rero atuma avumiriya hanyuma naho azobyara ku buryo navuga ati igihe umuhungu dufitaniwe navuga twarasezeranye ko tuzobana umwana amaze kuba yaboneka nakumva ati waba bahanye ku buryo atoshobora kumenya mugira ahubwo urumva yuko aguma avuga ko ariko urumva umuhungu we afise porogaramu z'uko bogira mariage umwana yaravutse ubu nta porogaramu afise yo kugira mariage ndetse nta n'amahera araronka yuko yokora izo manza ko ashobora kuronka ngo bahungu ngo turagoye n'abakobwa baragoye impande zose mugabo bamwe bameze nk'adasimba nk'abantu tunaganira tukavugana none nk'abakobwa bagoye mu buhe buryo bwa Alexandre icyo n'ikindi kiyago ndaguha urakoze cyane rwose Alexandre umukobwa nayo irimo inda ndayifite amarisike menshi cyane ku mutwe rero urabona nka jewe nk'umukobwa ndamuteye inda nk'uyu wanjye akambwira ngo agira nayikuze ntacyo nabivuga ko akagiye kayikuramo sinzi yuko bafite tukajyana akambwira ko afite inda yanjye nta n'abapolisi nahamagara jewe namutwarira kumufungisha jewe uwo mwifungira uyu mukobwa ntabwo ari hanyuma yego ateguye kubana mubwo urumva yuko umukobwa ntafite amasezerano urumva nkamenya cyane urumva naho bihagaze rega ikibazo burya kiri aho nyine aho rero aho hantu oya ntibabyumvikane bategure kubana sinzi ngo basi ntabyorosha mu gitoke basi kugira ngo ntukure n'inda basi leta sibiri buragumya iwanyu hanyuma mubyarire umwana hanyuma se dutegura mariage nayo muri eglise kandi umukobwa nawe ashaka kugenda inda itaraboneka umukobwa byahehe noneho ko bafashe umwanya ibyo byose bakabyumvikana ibyo bareka kubyumvikana gute umukobwa nawe ariko abikoramo urwego ni ukuvuga vyabacanze niyo mpamvu babizanye ngaha niyo mpamvu ikintu basi je mbona cyo kumvikana kubera urumva ati umuhungu avuga ati njye maze kubyara nk'intwara bagiye muri hasi bwire ahubwo baragomye iwabo hanyuma umuhungu baramufasha hanyuma byare bategure ushizo muri eglise murakoze cyane Alexandre avuze ngo baje ngo muri etat civile ngabo nta ibagiye yuko ngaha anyi gutera iteka umukobwa ari kumukwa kubigira etat civile ni kugenda nyine ugatanga inkwano amadoti
mariage ikaba vyose ni ukuvuga ikibazo kiracari handi nyene umukobwa yiyumvira none abahungu ko ndabazi ba kino gihe ko ashobora kumbwira ngo okay ndayivyaye ikibazo none ikibazo cyo umukobwa se umuhungu maze mutwara umukobwa afise ibibazo bibiri yuko ashobora kutamutwara yuko adashobora kutamutwara avuga ati abahungu ndabazi okay dufate ico naco umuhungu yakomeye nko gutwara yanakubwiye ati mucini kera reka tugire mu kwa mbere urabona ko bibaye ubu sinanateguye ko uyu mwaka jewe nushinga nta namwe yafise ayo yiteze nk'amahanga mu kw'icumi na rimwe canke ku cumi na kabiri batako ayo makenga umuhungu arayakuyeho mbere nagukuye agukuye uno munsi akubwiye ati reka ndagukuye mu kw'icumi na kabiri tuzogere mariage mu kwa kabiri canke mu kwa gatatu aho hose inda kiraboneka dufata ayo makenga yagukuyemwo uti umvirize sha nimba wibaza ko umuntu gutwara reka ndabikwereka kandi agukwe ushimana leta civile tuyigire urumva hama jewe nari natubwiye ko tuzobana nko mu kwa kabiri ko mwakuze ico co nyene tumaze gukwereka ko umuhungu ari gado ico kiravuyemo umukobwa nawe wavyumvise cyasigaye nda ishobora kuboneka kuri jewe ndi umwana w'isengero ya ngoma ku ntahangwa nije ndi imbere wa mbere nico kibazo afise reka nta kibazo c'umugabo afise nta kibazo c'amaraje afise na famiye kwavuga ati ndi isengero ira famiye nta kibazo nibaza ko afise abantu turiko murandika ubutumwa neza ngo ko turamubona mu kanya turageze isaha 4 z'ijoro turaza kumusoma reka muri wanyu ku murongo halo Desire ngarutse yego Desire uwo mukobwa najya ahantu yige mbe nimba umuhungu atahunze mubwira ko mufitiye inda ahatu kuri nta rukundo yamweretse igomwereka ko n'umuntu azomuba hafi nibazi ko atatinya amaso ariko atinya amaso y'abantu atatinya amaso y'Imana yaririmbira umwana atangwa n'Imana ngo Imana cyumwigana ikacumugenda akayikorora akasha afungira kuri uwo nyene mugihe azomutwara mu yamazo musigurire ko bwambere yamweretse kugura mwinda mu nyuma nayo niyasubira kuburinda azoca abwira ko umuhungu mudasa mubyara undi mwana yamutwara najya ahantu yige avuga nimba ikatinya amaso ya korale niyibaze ku maso y'Imana nayo Imana niyo yashyizeho izo korale kandi niyo yakira amajwi ya korale kandi nitanga n'abo bana twebwe abantu turiko turarondera urakoze cyane Desire muheza gikwe urazi uvuze yuko isaha z'ijoro zigeze je ndumva ariho n'abantu bashaka kuba bafise n'ibibazo bavuga ati je burya mu rukundo rwanje bimeze uko ndashaka nanjye mu manura bamaze kugandika deja niyo uvuga ati ndi umuhungu ushaka kumva umukobwa uwo mukobwa narabuze ingene nobimubwira ngo duhagarike urukundo kuko ntaco dupfa shaka juste kuvyivangura abivemwo hatabaye kwankana umvuga narabuze ingene nobimubwira ngo duhagarike tinazi yuko muri wewe deja ntavyo wumva urukundo peut-être rwaraguheranye ntugatesha umwanya wundi kuko tico utashaka bakugirira ntukagirira abandi kuko nawe baguma bagukinisha nturyoherwa agendera abimubwire nako bamubwire ntutinye kumubabaza ahubwo ubu niho uri kuramubabaza ubu niho yibaza ko mukundana kandi mudakundana genda umwegere ibe FM mubaho cane ku kiyago miko muduhahama ico nohanura uwo mukobwa iyo mbanye yoyireka kuyikurayo kuko hari n'igihe yoyikurayo ikanamuhitana bikaruhukira kumenyekana ko yatwaye imbanyi hama umuhungu nawe jewe numva yemera iyo nda atangorane n'imwe bite bakunzi banje muraho mugumye hama uwo mukobwa ntakogwe ngo akure y'iyo mbanye kubera iyo bayishe kabiri nareke kizima umukunzi wiwe amwemera nimba ariko kubera umukobwa ntageze ngo akore iciza akorore
akorera iciza c'Imana uraje bifuza kubona ikibondo bakakibura ni benshi rero uwo mukobwa ko vyashitse Imana izomubabarira ariko ico caha ntagikore Eric Ikiriri Eric urakoze cyane intererano yawe ewe ni kuri uyu muhungu namuhebe kuko uyu mukobwa n'umwicanyi kuko agira yica umuntu niyica umuntu niho aza kumva amahoro mu rusengero hago n'uyu muhungu azomwica sha ikiye bikomera unyoni ku murongo irabefe malo alo Kesi turashima namwe mu benzi ni sawa Ebana Gereta oui ndashima ego uvyumva gute none wewe kino kiyago cuno munsi Ikiyago cy'umunsi ahubwo umukobwa ntakora ibara nagende bicare n'umuhungu cyangwa bagenda muri leta civile iryo bara nibwo ariko ze nubwo bari mushikanye novuga ati ahubwo ingome guhitana nawe bari mushikawe nubwo bari mushikanye novuga ati ingome guhitana kubera barayaze bagende bayage neza bicare bayage cyangwa bagenda muri leta civile bicara bize urakoze cyane Kesi ndamukiriza umusaza ngaho n'umwapanye ndakura mu kijeke sumeze neza azaniga ivyibiro byamubanye vyinshi aho tuba dusanga ari we Kesi ni amahoro ndashima wiriwe neza ebana ni munda marene nizere ko uza kuba uri kumwe natwe nihagira n'uwundi agira ikibazo uza kumuterera yarashaje n'ambande ku kano katani kandi mugabo ubona ubwo bari yafashe ingingo yo kuvuga ati ndakorore yego nubwo yagomba ikamwitana nta nimwe nonagira nuko bikose c'est clair ntibayaye kujya bayaze imbere y'uko batangira amabizinesi yabo ntibayaze hama bahurize kuri kimwe urakoze cyane Kesi mugabo maze kuvuga ngo mfashe ingingo yo gukorora ivyo ndimo aho cokoramo akarenge aragiye turacyari kumwe kandi gata nuko kandi merci beaucoup Kesi arakese urakoze rwose Kesi tumushimire Kesi ati nawe wari mushiki wanje none agusezera ati iguhitana ati amahoro y'Imana abane namwe inshuti zanje ni King Babalao hamwe umudada nareka byare kuko arinze akurayo imbanyi ntabakitwa umukobwa ahubwo aba yitwa umuvyeyi arinze akurayo imbanyi ntabakitwa umukobwa ahubwo aba yitwa umuvyeyi yishe umwana wiwe avyara impanuro navyare kuko umwana ni impano duhabwa n'Imana nanje King Babalao akayikurayo ndamwifurije umubabaro ntaze ababarigwe aramuciriye n'urubanza turagowe iyo yageze kuri kese y'abana ibintu birahinduka Romeo kandi hari igihe ukwibaza ngo ashaka kuyikurayo hari n'igihe nawe yohitana none aba bantu atinya nibo bamuremye ujya bugira ibintu muriko muravuga burya mutarashika muri situation yabo nicyo gituma urumva umuntu kenshi aba akeneye abantu bamufata mu mugongo aba akeneye abantu bamugurura bamwereka icyo agira ko ikibi n'ubundi nicyo kintu rero nkundira abantu badukurikirana baba bahari ikibazo cyose cyo gushikira hari n'abo bashobora kuba bakora afashe n'umuhungu ashobora kuba ariko ariyumvira ati sha ntinyumweba nzwangize nabi nk'ubu abantu bakora baramwereka ati nta kibi ubukoze wowe waremeye umwana umukobwa niwe ushaka kuyikura ariko abahungu bose muriko muraba muri ibi bintu nimwumve yuko ntako mutagize wowe bashaka no kwigarura wowe waremera ko icaha cabaye barasambanye barasama uwavuga ati kabaye reka tubandanye yes ndi Jean Claude mu gishingano mu message akaza ku bwinshi shaba umukobwa atinya seba imbere y'ishengero kandi ari we yitaye mu busambanyi nayivyare kuko umuhungu aramwemera sana
Shalom shalom Dimirey kumusaga inyishu zo gukora ikibi ahubwo no kwikosora ukihanira kureka yego nenziko tuturose umukobwa avuga nari nkeneye avuga umukobwa avuga hello Irebe FM kabiri aciye apfa naho cyangwa agafungwa ubwo guherayo abo mwisengero nibo bimenya cyangwa akazorinda yitaba Imana atarose n'ikoroka azoba yungutse iki ya nizo nyene mbega nkano catahiriye nyene nafaswe ko ngundi mwana ndakubwira azaye umugabo ntiyafa kuba bariye ariko yumumiza akavuga ati sawa ko bawe mama we n'isengero ntihakubone nabi mukati w'igabo nafaswe no kwa umwana uwo tukubitutsi byose bibaho ako ukora kose ni hora uri ngumba n'Imana yaduhezagije waramukuyeyo ntiyafa kuba bariye bito umuhungu nabona umukobwa atemeye ibyo umubwiye atabikunze naho atora uyundi kuko barahari bifuza kuvyara ukuvuga toro yego ati igihe shawe torero wundi umwani ku murongo Irebe FM allo yego iko nibyo byose hamwe no ikindi kintu ngomanye rero uwo muhungu hamwe uwo mukobwa yobyanka byose ko ibyo umuhungu amubwira akabyanga niragire ikintu cyo gukingira umwana ari mu nda uwo muhungu ntaca kwigumizamo kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nibabona ngo mugenzi wawe avuye mu nkomokere ngo amaraso yibazo guharurwako uwo mwana nimba nawe azi kamwemera ntiyemere yuko uwo mwana mukurayo nagende kurya nakivuze ashikire abapastori bo mw'iryo shengero ibibazo bihaze mu gukingira umwana ari mu nda ko uwo mukobwa wumva yananiranye akingire uwo mwana wiwe ari mu nda kuko niyamara kugishira mu bapastori akakigera noneho mwe mukimufashe naye yashoboye kukibatura naje namwe abavyeyi murazi ingene umwana aryoshe uwo mwana agenda kugira passport ko wumva ibyo amutera byose adashobora kubyumva hama nabo bagire inama bashobora kumugisha kuko uwo mwana azoshobora kubaho mwakoze rwose ikindi cyumviro kandi ciza kenshi turakunda kwihanira turakunda kujuja turakunda gucira imanza abandi kugira avuze ikintu ciza cyane gose avuze ati uyu muhungu ko wumva ariko arabona ibibazo kuko ariko arabamwo katuje kwikote y'umukobwa ariko arabona ibibazo umukobwa ariko arabamwo ariko arabona yuko umukobwa naniwe umukobwa agira yambare ivyatsi mu muryango mw'isengero nabimufashemwo amwegere amubwira ati ukiwe ko vyanse ko uvyakira uvyishiramwo jewe mu kibanza cawe ndagiye mw'isengero umuhungu aje mw'isengero kibanza cawe ndagiye mw'isengero ndagiye ku bavyeyi bawe ndababwiye ko kabaye nakoze amakosa hama urazi yuko ivyo biraza gutuma umwana akingirwa ego kubera ko birashobora no gutuma umukobwa avuga ati ndashigikiwe ntabwo ari karampana ntabwo ari karanjuje ntabwo ari kashaka kumpeba kubera ndayikure ariko agira mfasha kuko hajya uri umukobwa kugenda kuvuga iwanyu ko wibungenze hama bakubaza umuvyeyi ntumenye n'uvuga canke umuse yaramukwihakanye sico kimwe nkuko wogenda ujanye na se canke se akigira wenyine avuga ati igihano kiragabanuka barabona ati turabona se ko ari capable kuzomurera turabona se ko ari umuntu w'umushinga ntahe sawa rero mutubwire gahunda maze ni ryari usanga n'abavyeyi babigiye usanga abavyeyi bavuze ati sawa karabaye bakanabafasha bamwe atari b'abavyeyi nyene badatahura ibintu n'ingoga izo mwana ukaja muri abavyeyi batahura ibintu n'ingoga bavuga ati sawa ko kabaye tubwire iki sico kimwe nk'uko wowe kwishongora n'umukobwa ashawe nyene ndaje n'inda y'amezi abiri nari nabahishije mubona ndatwite rero nibaza ko n'umuhungu twomusaba nawe canke kuba ariko barabamwe muri ibi bihe ntimugatererane umukobwa kuko harya abakobwa uwuha kabiri
icambere na mbere uhishwa n'ikiri muri wewe urumva ukaruhishwa n'ingene uzoja kubivuga tujye turuha kabiri rero umuhungu wiyemera ubushinga nahe ukavuga ati jewe ndavyemeye narakoze amakosa mufate mu mugongo umuntu mureke ngo yifatire decision n'umureke ngo yifatire kuko yifatiye decision azogenda n'ibishobisho n'ubwo bwabo bw'umusengero acayikurayo rero n'umuhungu wiyemera kandi wemera ivyo wakoze uvyemanga mube hafi mubwira iryo sengero watinye kuja kubivuga ndagiye kubana nukubivuga bitemewe neza umuhungu namba nyene amukunda namutware ivya mariage bavyihoze bazoyikora mu nyuma reka ubwo bagatinya kuja kuvuga ko afisinda acikira ivyo zo navyo fayeme mugatumviriza yego ariko nk'aba bakeneye kugenda n'iteka reka nyine nico ariko araharanira avuga ati jewe ndayikuremo kubera ko ikiri ntoya yego hama nta muntu azobimenya ntawe uzomenya ivyabaye hama tubandanye dutegura mariage yacu hama ku mukobwa nawe ico namusaba ivyo gukuramwo inda abireke kuko uwo mwana ntaza kuzira ivyaha vyabo ariko ashaka gukuramwo inda ubwo yobikora ko atatinye kubikora natimbaye ivyari kuko si we wa mbere kandi si we wa nyuma nayikuramwo naho azoba yarasanzwe azikuramwo araca mwihuza mureke kandi ubu ni Alice umukobwa nitwa Munezero Betel Campus Mutanga jewe ikintu mbona nuko uyu mukobwa atokorora iyo nda kuko ni icaha gikomeye kandi naho ukunyegeza abantu Imana yoyo iba ikubona kandi ashobora kubikora yibaza ngo abantu ntavyo bazomenya ariko ukazosanga agize ibyago biyutaho kuko ntabanga mw'isi vyongeye kwatura icaha co gukorora inda biraremereye kuruta kwatura ko wasambanye azumvise ico kinaso ahereje ko vyongeye kwatura icaha co gukorora inda biraremereye kuruta kwatura ko wasambanye rero mfungwa ko wasambanye akavuga ati rero burya narishe uravyumva byiza rero kwihangana iyo mariage igapfa igaba mw'iyi minsi bakazoyikora mu nyuma kuko na leta inabimenye uretse n'ishengero iyo namuhana ko yakurinda murakoze cane rwose de Prosper ahubwo uwo muhungu namube hafi amuvyarira ku kabondo kuko uwo mukobwa aha yarinze yemera ko amena ibanga nuko umuhungu yamwereka hama umukobwa ntayikureyo none kasha Jack amube hafi shaka uzagenda ndafise amakenga none umukobwa azi gute yuko umuhungu azomutwara ico kibazo ntaco batubwiye twige dufise ikibazo co mw'isengero erega nimba amaze kugira ikibazo cy'umusengero ivyo benshi baradikura kubera umwana atazogira se umwana atazogira iki mugabo urumva nimba nawe ico kibazo naco gifise ibibazo ni byinshi ko ico urumva ni kimwe yashize imbere avuga ati eglise famille kuko ngaho cyumvira ati none umukobwa nawe ashobora kuba ariko aribaza none nk'ubu kuntwara azontwara mbega bizogenda gute afite ibibazo byinshi mu mutwe n'umuhungu nawe ntabona ivyo yofata naho nyene twaciye tuvuga ati umuhungu nimba koko yemanga akavuga ati je narakosheje ariko ndemeye yuko iyo ndari gwanje kandi nzomurongora namube hafi ntamuntu n'umwanya kuja kwa muganga namwe n'umwanya kuja kwa muganga umunywanyi ku murongo aragiye agenda tugaruka ikiganiro ndamukunda ni kuri radio Ireba FM ni 93.4 urashobora kwakura nawe ukaba ufise intererano canke impano ushaka gutanga ni 69075 turi ku kibazo umugenzi wacu yagize aratubaza dusaba impanuro nawe nimba ushobora kuba ufise ikibazo muri kano kanya uvuga ati hari umugenzi wanje vyagendeye uko nanje bitibemereye yuko mumfashije iki urashobora nawe kutwakura cyangwa twandikira ubutumwa bugufi ukatubwira uyu munsi turi ku kibazo cyashikiye umugenzi wacu aho yariko arategura ubukwe ariko reka twakira n'umuntu ku murongo wa telefone Ireba FM aciye agenda
ndako nivuga yuko iki kigo cy'uyu munsi ni umugenzi wacu ni inshuti yama atwumviriza yatubwiye ati ikibazo nahuye naco ni uko umukobwa dukundanye turiko turapanga kugira mariage tugeze kure byarashitse turaryamana hama aratwara inda none ubonye akombwira yuko ashaka kuyikuramwo kubera ko arasenga ari muri korale asha n'umwana wa pasiteri umeze gute nitware gute ati mbe muhanuye iki nguhanye ku murongo rebe femalo yagiye nawe umva umuhanura iki umuhungu aremera ati jiyo nareka umwana avuke nzomutwara urumva ibintu biba bikomeye cyane niyo mpamvu tuba twabizanye ngayire be femalo mwiriwe alo alala aciye agenda nawe urashobora kuba uvuga ati ntaza ko barakuzanamwo abo bantu bariko barapapurana abave ni menshi unyeye kubona amatelefoni irebe femalo hello alo nimutange umurongo turabasavye alo agatelefoni kawe karamugora ni 69 ubusa 75 ubusa 75 andika ubutumwa bugufi canke utwakure nawe tubwire uko ibintu vyumvire befe malo mwiriwe umeze neza ninda twakuye arihe uri kumwe natwe uriko urumviriza ikigo cy'uyu munsi intererano yawe irakenewe ko umukobwa ikawukura yiyumvije kuvuga nawe ni umwana wa pasitori ariko byamaze mu kikumba cy'uwo pasitori gute none gashaka ko avuga ati nk'ubu muhira bimenyekanye baza kumbona gute biza kugenda gute ni ukuvuga muri ya korale igwa rusengera nsengeramwo wavuga ati reka ndayikuremo itaraboneka kugira tubandanye biteguro ya mariage ntihagire ntibabimenye n'icyabaye ingorane ni uko integeza amaso y'abantu ariko amaso y'imana ariko arayintegeza rero ko byamaze gushikana leta ibyare kuko byarashitse ntakundi urakoze cyane rero burya nanjye ndafite nyine umugenzi nk'uko nyine byamugendekeye gute wewe nagira nimbariye n'umuntu urumva yajyanye n'umukobwa umukobwa rero akatwara inda rero umukobwa akiyandikira umuhungu bamwekera amahera amaguru y'iki kugira akuze yiyenda rero umukobwa nawe aranga umuhungu niwe yasi uwo muhungu niwe yasi uwo mukobwa nawe akavuga ati nubwo waza kuyandikira ati genzongera wangiza amaka nk'ubyo yiyenda byagenze gute rero ubwo umuhungu irakore agira ashyire inyuma w'uwo mukobwa ndamushirike yaba yimenyesheje kugira bakingire nyine ni ukubera umuhungu w'umugenzi wawe uti ndagushigikiye tigireta aragushigikiye asha najya namushyigikira rwose cyane yego akoze cyane ayiga uwo muhungu nawe yiyumviriye neza uwo mukobwa nareke ntakora amaraso yego aho umuheza kwigwa murakoze cyane wumvise umuhungu kandi yagize greta ngo yagize iki aragira ajya kubibwira ababyeyi ati umukobwa wanyu agira nkurire y'inda yanje kandi genda mwere ndemeye amakosa ariko agira yikureyo nivyo rafite nagira mvuge niyo atakivuga iki mbura azi ko umuhungu iyo umukobwa ashaka gukura inda umuhungu atabishaka kuko ushobora kuja kumwitwarira ku nzego zibijeje ego urashobora kugenda ati ekuta jewe ndafise umukobwa dukundana vyarashitse arasama ashaka gukura inda baramufunga neza cane gose kandi rero abakobwa turi bantu ufatwa
umukobwa utwaye inda rimwe tuvuga umuhungu yakihakanye umuhungu yayemewe ugashaka kuyikurayo kwiko badufise ibibazo turafise ibibazo mu buzima turi bantu bafatwa ntituzi umugani we waraho ati umuntu ashaka gutahura umugore na Google ntiramutahura twagiye ubunyanya ku murongo wa telefoni irebe FML. Hello, Anyway, amahoro cyane. umeze neza Yego, tuyagana na twakuye arihe isangabira na Claude ni ngaha mu Buyenzi. Byombe. Claude uriko uratwumviriza icyiyumviro cyawe kirakenewe papa wanje. Yego cyane, ndiko nabumvise ijana ku ijana. hano iki uwo mukobwa canke uwo muhungu Amajyana bampanure hagati y'uwo muhungu n'uwo mukobwa na cyane cyane bampanure uwo muhungu. Abe hafi uwo mukobwa akaba azi neza yuko baryamanye kugira ngo ntakore amaraso kuko niyakora amaraso icyaha kizoba kiri kuri wowe. Kandi Imana ahanini urumva ko uwo muhungu yemeza neza yuko umukobwa baryamanye. Nta kuntu yamutana urwo rugamba ahubwo namukunde hama babane bubake rukwisu bakundanye nk'uko bari bakundanye n'afana. umuhungu nta kosa afise nta kosa afise umuhungu ahubwo umuhungu ikosa atogira nuko atohava atererana urwo rugamba uwo mukobwa kandi bari basanzwe bakundanye. Nuko yomuyegereza akamukunda akamuyegereza akamubona nyine yuko amuri hafi. murakoze cyane. Hama kuwo mukobwa nawe niyumve nyine yuko atuje ari kumwe n'uwo muhungu ntiyumve amabwire y'abantu. Hama niyo muhungu yavuga ati jewe ndakwemeye kweri nawe uzobyara genze uguma nagukunze umukobwa atuje. Yego cyane. murakoze cyane. Usanzwe iturageza. bya twese hari ikintu dukunda kwibagira abantu hano ku isi turakunda gukora ibintu kubera abantu badushime abantu badukomera amashi abantu babone ko turabandi aberanda turiya muhungu yuhu ni ntore n'umukobwa n'umupfasoni mugabo muri bo w'ishetani sinzi kwitahura turakunda kwiyorobeka turakunda gukora ibintu vyiza kugira abantu badushime badushigikire ariko muri wowe urabizi neza ko uriko urabikora hari ikimpamvu uriko urabikora urabizi neza kuja mu isengero kuririmba ariko warakuyayimba uravyumva urayikuye kugira bagumye bakubona kuri Nadine na Deje Greta wa mwana atekereza mugabo muri wowe urabizi neza yuko ntaco udakora avyumva uretse ko abo bantu ni bo babi gusumba umuntu avuga ati jewe kwakira gusenga ndakwigumira muhira uwo ni mwiza gusoma udaja gusenga n'ukuri kuko wowe ntariko ariyorobeka wowe ntiratahura ivy'isengero ntiratahura wowe niba warabitahuye ubwira ko ukora n'icaha ubwira ko ubabaza abantu ubwira ko ukorera inda urumva yuko wowe uri udashobotse ni wowe rero famalo n'amahoro Ferdinand murakomeye. yego namwe meze neza. Yego ndashima. Muvuze ko iki ibyo tuko turaganira munsi jewe kanabwe ndabidondeye twa Ferdinand atazira kabizi. Hanyuma jewe ikiganiro ndagicanye hagati mu bandubitse imbere yacu kandi nkabandi n'umubyeyi nkamfite n'imyaka mbere itari na mike muri meze ndabibakorera nimuyikorera hanyuma duhakorera ijambo nta kibazo. hanyuma alo turakumva buriya hanya mu majambo avunaguye yego mahari bavuga ati namwegerere atware mu yagufi ngacangaruka gato muri kamisi mutanga tegeze kuba mbere je nayo nari impande yaho nakora impande yaho aba umudasha mu mateke ugiye iki muterera mu mateke mu amateke uri impande yaho hanyuma
bageze kubafata bashafata n'uwayimuteye wayimuteye ati mbere y'ubutungane ati ahubwo jewe nanyemereza kumwitwarira namba umwana wanje jewe kuba tumumineri jewe ni umwana ndiramukeneye niyo numutwaye nukurikiranye umwana w'iwanje nukurikiranye umwana w'iwanje nkarera umwana w'iwanje ukuri uwo niyo naraye baciye bamurekura rero ikibi ego birashika kugashika ugasanga umuntu arakoze ico caha kandi akikora gifashijwemo nande n'abavyeyi sibuvuze ngo ni bose ariko hari n'abandi bagira bati mwana ko byashitse n'ibizosubire byarumurere rero ugaca usanga niyo uwo muhungu bifite n'amabara yagufi canke ugasanga zikaganira n'umuhungu afite umugore umushingikira ku bahungu gusa ugasanga aganiriye n'umuhungu afite abagore akavuga ati reka ntuyirahire ntuyirahire washaka mbere avuze ati icyo kintu cyo kuyikura ati akacamura ko itaka ry'amafaranga ati genda nzokuba kugenda kandi wamaze kugwa mu caha urumva rero ico nico bamenye yuko nyina wa Christian yagombye kumukorinda ariko urabona ko icyamamare ku isi ubona ko umuntu akomeye cyane rwose umwana nta kosa na rimwe afite riba umwana avutse uko avutse umeze nk'ujya w'iwanje mbana arabyaye mbana n'umukenyezi ujya wuri bavutse atagira ari umwana ko arabiye kwandika mu komini hose bamenya imana atakamwe niyo atamwemeye umwana arabaho umwana n'ubuzi nawe icazovamo ndenda kubatse n'ababazi ushobora gukora ico caha kugira iki ushobora gukora icaha cyo kuniga ashaka gukora ico caha imana yateye ibyo tuyibona iyo ugakuyo nyene nabo bagufashije gukora ico caha nawe nyene mwagiye ko twabigenze ukunye twawibuka ikorore nta ngorane amatwandanye ubuzima twogira iki n'iki ugasanga muri icuyo nyene none ugaza ko imana ntabwo imanuka ngo dukubite idukubite ariko rwabirindi vyavye mu barindi bazi bashinga izabo n'ukuri nico n'abantu basabira bazirinde hama indarinde y'abavyeyi nayo imbere yo guzikira igaruke abavyeyi igikorwa kinini co guhanura abana bacu neza ataha kuvuga ngo umwana birashika umwana ugasanga mama wabo ntibabanye ugasanga abana cyangwa abahungu babana na nyina babiri bose n'umuntu arakikuze kuri vyacu kuja kurangura amanda y'amashikari atabubaka undi atabishikamo nta mwana rero ubundi ni ukuvuga rero umukobwa ayivyare hama babandanye bategura iyo mariage yego rero mwana muvyare kumva ari hagufi yiwe niyo atomboba hagufi mwana agakuramira ugeze ibyiza wakoreye umwana yigira akibagira nuko abyana akaduce kurunda yakoreye none umuhungu nta kosa afise umuhungu afite ikosa nyinshi cyane rwose irihe iryo kosa afise iryo kosa afise umuhungu ni uko nimba amubwira ati tugire mariage kimwe bati mbega no kwanza kuraba mbega igihe bakora ibyo babiteguye imbere y'igihe yuko bazogera mariage bari mu myiteguro ni ukuvuga yamuteye bari mu myiteguro bariko barategura mariage umunsi wa mariage nturagera rero byashitse umukobwa arasamye umukobwa ati sinshobora kuyigumizayo mu isengero bomvuga reka ndayikure tuzorondera uburyo turimo arashaka ko ndazocikire vema yakoze kuri ico caha reka urakoze cane naco nsigikiye naco wico nsigikiye ko nibategura nico gituma umuhungu yatwusavye tugico tumubwiye ati uwo mukobwa mwe mwumva ashobotse kuko nguma ndamubwira ntayikureho none yanse oya na vrema ni uwo mukobwa n'uwo muhungu n'umvikana bayitwa abareka azovyara umwana baragomba zacemeye sasidiye mu komine bandi famille ndakunda akanavuda nagomba acikira agakora yinda yopfuma acikira akayikurayo kandi umukobwa nawe adashaka gucikira ufite nahanini tuhagaze cyane kuko nubwo hari umukobwa ariko aradukurikirana bishobora kuba ibyo nawe biriko biramubako hakwiye kuba yinda kugira ngo abantu n'isengero n'abavyeyi boba gucikira kuko ico cyo gucikira imana izokigwanira kuko muzoganira kugira mariage après ubikuye imana izoguhana imbura umuntu usenga by'ukuri uwo gucikira kuko imana izovuga ati
iwabo baramwirukanye ko yafise inda mw'isengero peut-être baramwirukanye nabo ngo ntafise aja umuhungu bamwakiye mugira bibanire